Turabaramukije mwe mwese mukurikirana ibigana vya nawe TV twizera yuko mumeze neza umereye host tunabanikaze mu makuru yacu inkino kuno musi wa gatatu turaza kuba tuyahera mu mugwi wa FC Séville ndetse n'umukinyi yitwa Segio Ramos n'umukinyi wa kera wa Real Madrid aho bivuga ko agiye kubagura uno mugwi wa FC Séville akawubera umubosi mushasha bivugwa yuko rero uwitwa Segio Ramos yamaze kuba atanga miliyoni zigera ku majana 450 kugira ngo ashobore kuba agura imitahe y'abagera kuri batandatu muri no mugwi wa FC Séville vyumvikana ko ari wazoba afisemwo imitahe myinshi vyumvikana kandi ko ari wagiye kuba aba umubosi mukuru muri no mugwi wa FC Séville ku myaka yiwe gusa 40 uwitwa Segio Ramos murumva ko agiye kuba umubosi cyangwa se urongora uno mugwi wa FC Séville nko bitangazwa na kino kinyamakuru ca Carrousel muri Espagne kandi nuko umugwi wa Real Betis waraye ukatishije itike yo gukina UEFA Champions League yo mwaka uza w'inkino wa 2026 ushira 2027 nyuma yo batsinze umugwi wa LG ibitsindo bigera kuri 2-1 equipe ya Real Betis rero yari kumwe n'uwitwa Pellegrini unomenyeza wabo Pellegrini ndetse na Isco Alarcon baje kuba bakatisha rero itike yo gushika muri UEFA Champions League yo mwaka uza wari umunezero udasanzwe kuno mugwi wa FC Séville ubona bashoboye kuba bakatisha itike yo kuzokina UEFA Champions League mu mugwa Real Madrid nkuko bitangazwa na El Chiringuito kitumenyesha yuko ibiganiro hagati y'umugwa Real Madrid ndetse na Jose Mourinho vyamaze kuba birangira kandi bamaze no kuba baheze ibijanye no kumvikana kugira ngo witwa Mourinho azoshoboye kuba aza kumenyereza no mugwi wa Real Madrid mu mwaka uza w'inkino wa 2026 ushira 2027 aho mu miseze no mugwi wa Benfica do Lisbon washoboye kubutangaza yuko uwitwa Mourinho nifuza kugenda kuva ku matariki ya 25 za kuno kwezi turimo ihiganwa ryo mu gicambe ryo mu cicaro ca mbere ari mu gihugu ca Portugal rirangiye uwitwa Mourinho kashobora kufa muri no mugwi wa Benfica do Lisbon ariko bizosabwa ko umugwi wa Real Madrid zotanga imiliyoni zigera kuri 6 uwitwa Mourinho kugira ngo ashobore kubava muri no mugwi wa Benfica do Lisbon mu mugwi wa Atletico Madrid ariko haravugwa isohoka ry'uwitwa Juliano Alvarez bitangazwa ko umugwi wa Paris Saint-Germain woba witeguye kuja mu biganiro n'umugwi wa Atletico Madrid birashoboye ko basimbana no munya Argentine mu mugwi wa Paris Saint-Germain bivugwa yuko kandi equipe ya PSG yoba yiteguye kuba yotanga ziya miliyoni 150 kugira ngo bashobore kuba basinyisha uwitwa Juliano Alvarez no munya Argentine asanzwe akinira umugwi wa Atletico do Madrid umugwi wa Manchester City nyuma yuko bivugwa ko witwa Pepe Guardiola ashobora kuva muri no mugwi wa Manchester City biraboneka yuko cyangwa se biravugwa cyane ko umugwi wa Manchester City atawundi umenyereza wanakashobora kuza gusubirira uwitwa Pepe Guardiola atari uwitwa Enzo Maresca bamubonera nk'umukandida ari serie ashobora kuza kumenyereza n'umugwi wa Manchester City no gusubira uwitwa Pepe Guardiola ku ntebe yo kumenyereza n'umugwi wa Manchester City nuko ndatwaraba mu gihe uwitwa Pepe Guardiola zowasohotse muri no mugwi wa Manchester City uwitwa Enzo Maresca azoza kumukorera mu ngata ko azoshobora kuba yoshobora kumenyereza n'umugwi wa Manchester City no kuwushikana ku bijanye ku rugero dasanzwe nk'ubwo uwitwa Pep Guardiola yaje kuba awushikanako ubujanye no gutwara ibikombe n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye equipe ya Manchester City ibona ko witwa Maresca ashobora kuzoza gusubirira uwitwa Pep Guardiola umugwi wa Chelsea do Blues biravugwa yuko mu masaha 72 gusa heze baba bari mu biganiro n'uwitwa Xabi Alonso equipe ya Chelsea ngibona yuko uwitwa Xabi Alonso ashobora kuza kumenyereza uno mugwi wa Chelsea na cyane mu migambi cyangwa se mu maprojet ya a long terme mu myaka itari mike bazoshobora kumuha karamenyereza uno mugwi wa Chelsea Blues ni equipe ya Chelsea ibona yuko uwitwa Xabi Alonso ashobora kubashikana ko ibidasanzwe ashobora kubafasha kujyanye n'intunganyo z'uno mugwi wabo imyaka itari mike nukurinda nanye twara ko umugwi wa Chelsea the Blues uzoshobora kuba wumvikana n'uwitwa Xabi Alonso kugira ngo ashobora kuba aza kumenyereza umugwi waba the Blues umugwi wa Liverpool karavugwa isohoka ry'uwitwa Alisson Becker no munyegori umugwi wa Liverpool amazigiye kitari gito ariko arasama no mugwi wa Liverpool no munya Brazil biravugwa yuko rero uno mukinyi ariwe Alisson Becker ashobora kwerekeza mu Butaliyano mu mugwi wa Juventus do Turin akazohabwa n'amasezerano zo mugeza mu 2029 agahabwa imiliyoni zigera kuri 6 n'ibice 2
ku mwaka kugira ngo ashobore kuza gusinyira uno mugwi wa Juventus dotire. Binavugwa ko ku ruhande rw'iwe n'abamuhagarariye mu by'amategeko ndetse n'umugwi wa Juventus dotire bo bamaze kuba bumvikana, ahubwo hasigaye ko umugwi wa Liverpool ufata ingingo ku bijyanye na kazoza kwitwa Alisson Becker. Iyi ni nkuru dusa nk'abarangiriza ko ni inkuru y'uwitwa Enzo Fernandez wa Chelsea the Blues. Bivugwa ko ekipe ya Chelsea yifuza kumwongereza amasezerano azomugeza mu mwaka wa 2035, ariko kandi ekipe ya Chelsea ibona ko umuntu wese yifuza kugura uwitwa Enzo Fernandez ko ashobora kuzana imiliyoni zigera kuri 150. Mu witwa rero Enzo Fernandez we arindiriye kuraba umumenyereza ekipe ya Chelsea the Blues igiye kwizana kugira ngo ashobore kuba yomenya ibijanye n'ingingo azofata nimba azoshobora kuba bandaniriza muri no mugwi wa Chelsea the Blues canke yerekeza ahandi. Ekipe ya Arsenal nyuma yo kwitwa Ben White agize ikibazo c'imvune, ekipe ya Arsenal amaze kwitangaza ko no mukinyi atazogaragara mu rukino rwa nyuma rwa Champions League ruzokinwa itariki 30 za kuno kwezi turimo mu mpera za kuno kwezi, ariko kandi binavuga ko bari amakenga yuko no mukinyi ashobora kutazogaragara mu gikombe c'isi. Amakuru tuyarangiza mu gihugu cy'Ufaransa ku munsi wa kabiri, ariko ku munsi wa mbere ariko haratangwa ubushimwe bugiye butandukanye ku bakinyi b'Abafaransa bigenje neza, nuko uwitwa Michael Olise ari we yatahukanye agashimwe k'umukinyi w'Umufaransa akina hanze y'ico gihugu, no kuvuga adakina mu gihugu cy'Ufaransa. Ni uwitwa Michael Olise yaje kuba gatwara imbere y'uwitwa William Saliba, Ryan Cherki, Hugo Ekitike ndetse n'uwitwa Kylian Mbappe. Rero uwitwa Olise nyuma yuko akoze sezo idasanzwe, sezo y'igitangaza mu kwigiza ibitsindo bigera kuri 22 mu mugwa Bayern Munich, agatanga n'imipira iva mu bitsindo bigera kuri 26. Michael Olise rero abatahukanya agashimwe k'umukinyi mwiza w'Umufaransa akinira inyuma y'igihugu c'Ubufaransa. Uwitwa Ousmane Dembele Dembuzi nawe atahukana agashimwe k'umukinyi yigenje neza cyangwa se umukinyi yitwaye neza kuruta abandi umwaka wose w'inkino wa 2025 ushira 2026 muri Ligue 1 hariya mu gihugu c'Ubufaransa. Si wenyene kandi ashobora kuba atahukana agashimwe n'uwitwa Desire Doué, nawe yashobora kuba atana agashimwe k'umukinyi akiri muto yigenje neza mu higanwa ry'igicaro ca mbere hariya mu gihugu c'Ubufaransa ariryo rya Ligue 1. Reka twashimire rero mwese mwafashe kano kandi kugira ngo natwe muri kino kiganiro nawe utaha mu kiganiro gikurikira.